hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 936 mu gisagara ca Nuremberg mu gihugu c'Ubudage. Muri stade hari hakoraniye abanazi 15,000. Aba bose bari ngaha kubera umugabo umwe, biteguye kumukurikira mu ntambara ndetse no mu busazi butagira umupaka. Yari umuntu yikunda cyane, ashaka kuganza abantu bose. Yatanguje intambara kandi y'isi yose ihitanye abarenga miliyoni 60. Bamwe bamwita umusazi kuko kuva isi yabaho nta numwe yari bigera akora nk'ibi bintu yakoze. Ni gute umuntu uyavutse atana kimwari akura adafise naho kuba yabaye umugabo akomeye ku isi yose abantu batinye? Ni gute yahinduye kahise ko mubumbe w'isi mu kwica amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu abazize ubwoko? Iyi ni inkuru ya Adolphe Hitler, inkuru twigeze ubwirwa n'undi muntu n'umwe. Fyonda jeme na subscribe twinjirane muri kahise turaba ukuntu ubusazi ushobora kwinjira mu mutegetsi umwe agatuma isi igwa mu kaga gashobora guhitana abantu badaharurika. Uyu mugabo isi itazopfa yibagiye yavukiye ahitwa Brno mu ntara ya Linz mu gihugu ca Autriche ku itariki 20 ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 889 neza na neza isaha 12 z'umugoroba. Yakuze ameze nk'abandi bana bose, nta kintu na kimwe yari yisangije camyerekana ko mu myaka 30 izokurikira azoba igisigo cakanze isi na cyane cyane abayahudi. Kwishure ntiyaba mu bambere kandi ntiyaba no mu banyuma, uretse ko yari umunebwe kandi akagira n'indero nke. Adolphe Hitler yakunda gucapa cyane, kenshi yarasiba kwishuri akiyugaranira mu cumba akirirwa aricapira. Se wewe Aloise yipfuza ko umuhungu wiwe aba umufonctionnaire. Amaze kubona ko Adolphe Hitler akunda gucapa cyane byaramubabaje ndetse atangura no kumwanka. Yatangiye kumuhohotera akamukubita ijoro n'umutaga. Ariko Adolphe Hitler ntiyacitse intege, yakomeje gukunda gucapa ndetse yifuza kwinjira mu ishure ryigisha ibijanye n'iyo mwuga wiwe, Académie des Beaux-Arts, ishure ryari Vienna ku mugwa mukuru wa Autriche. Adolphe Hitler yavuye iwabo afata urugendo rumushikana Vienna. Ariko iri shure ryari rikomeye cyane, ntiryashobora kwakira abari bo bose. Ryakoresha ikibazo ugitoye akaba ari wabandanya. Ku banyeshure 113 bari biyandikishije gukora ikibazo, 28 bonyene nibo batoye kino kibazo. Ariko kubw'amahirwe make Adolphe Hitler ntiyari muri aba 28. Ntiyabitahuye na gato kuko yari umuntu yiyemera cyane, ntiyumva ukuntu yashobora kunanirwa n'iki kibazo. Mu gitabo cyo yanditse mu nyuma Mein Kampf yerekanye ko uwo munsi wabaye wa mbere mubi mu buzima bwiwe. Yanditse ko muri we byamugoye kwakira, ariko yanka kubibwira umuntu n'umwe. Adolphe Hitler amaze kunanirwa ikibazo yavuye Vienna asubira iwabo. Ashitse muhira yakiriwe n'iyindi nkuru mbi ko mama wiwe yahitanywe na kansere y'ibere. N'agahinda kenshi Adolphe Hitler yacapye mama we ku gitanda yararako ati, mama wari byose kuri jewe. Yasubiye Vienna afise agahinda kenshi, nta kazi yari afise, yagiye udufaranga yari asanganywe, afise na depression idasanzwe. Mu minsi yakurikiye yisanze mu bukene buteye ubwoba, abura n'amafaranga yo kuriha inzu, nuko yisanze mu ibarabara. Kenshi yaryama ku ntebe zo kwibarabara akarindira ko buca, iminsi igakomeza kurengana. Nta mahera yari afise, nta bagenzi yari afise, ndetse nta na kimwe yari afise mu buzima bwiwe. Yibutse ko afise impano yo gucapa, atangira gucapa amakarte postale yamubeshejeho igihe kitari gito. Ariko ibi byose Adolphe Hitler yabona ko atari amakosa yiwe. Kuba yaranse kwakirwa muri rya shure rya Académie des Beaux-Arts, kuba yarabuze akazi mu gisagara ca Vienna, byose yabishira ku Bayahudi. Ico gihe mu bantu baba mu gisagara ca Vienna 10% bari Abayahudi. Muri Mein Kampf Adolphe Hitler yanditse ko urwango yanka Abayahudi rwatanguye kuvuka ico gihe.
itariki imwe y'ukwezi k'umunani 1914 ubudagi bwatangaje intambara ku gihugu c'Uburusiya. Aha twari twinjiye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Hitler nubwo yari afite ubwene gihugu bwa Autriche yabaye umusirikare w'umukorerabushake ku ruhande rw'abadagi. Ishavu yari afite ico gihe yabonye ko iyo ntambara yari ivutse ari amahirwe kuri we mu guha intumbero ubuzima bwiwe. Ubudagi bumaze gutsindwa mu ntambara, Hitler yinjiye muri politike. Yatanguriye mu mugambwe wa DAP, Parti Ouvrier Allemand. Mu minsi yakurikiye yabaye perezida w'uyu mugambwe. Ku itariki 19 mu mwaka w'1919 Adolphe Hitler yafashe ijambo imbere y'abanywanyi b'umugambwe DAP barenga 100. Abakurikije ijambo ryiwe bamukomeye amashi menshi. Hitler yategura ijambo ryiwe kuva ku rudome A gushika ku rudome Z. Ahari akaburungu, agakwabu, umuvuduko w'ijwi, ibyo aza kuvuga n'ibyo ataza kuvuga vyose yarabitegura imbere yuko aje imbere y'abantu. Benshi bakunda amajambo yiwe ku buryo bw'uko muri ruheshi umwaka w'1921 Munich abantu bagera ku 6,000 bakoraniye muri stade baza kumviriza amajambo ya Adolphe Hitler. Iri jambo yashikirije kuri uno munsi ryari ritandukanye n'ayandi kuko yumvishije abadagi ko amasezerano ya Versailles aho ubudagi bwafatiwe ibihano bivuye mu gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi yose harimo akarenganyo kadasanzwe. Yumvishije abadagi ko abayahudi aricyo kibazo gikomeye ku budagi ndetse no ku mugabane wa Buraya wose. Icyo gihe ubutunzi bw'ubudagi ntibwari bwifashe neza. Adolphe Hitler yumvishije abari bitavye iryo koraniro ko demokrasi atari inzira ibereye ku gihugu gikenye nka Alemanya y'ico gihe. Adolphe Hitler yatangiye gukundwa, abanywanyi b'umugambwe wiwe biyongera ku bwinshi ku buryo bwo gushika mu mwaka w'1923 bari bamaze kurenga 55,000. Mu mwaka w'1921 inzu Hitler yabamwo yari yamaze guhinduka ingoro y'umugambwe w'abanazi. Uku gukundwa kwamutumye abona ko adakwiye kuba gusa umukuru w'umugambwe ahubwo ko akeneye kuba umukuru w'igihugu cyose. Adolphe Hitler yakomeje propaganda n'amadisikuru yaresha abantu bigatuma binjira mu mugambwe wiwe. Mu mwaka w'1922 umugambwe wiwe washinze urwego rukomeye rwa gisirikare rujejwe gukingira no gutabara umugambwe mu bihe bikomeye. Iki gisirikare bacita SA canke section d'assaut mu rurimi rw'igifaransa. Kino gisirikare cyatangiye kurenga imbibe gitangura guhohotera abo bose batari mu mugambwe w'abanazi. Aba nibo bahavuye bafasha Hitler gufata igihugu mu misi yakurikiye. Igihugu c'Ubudagi cyari kimeze nabi ico gihe. Ubukene, agashomeri mu gwaruka, gutakaza agaciro ku ifaranga ryabo. Hitler yabonye ko ari cyo gihe nyasho gufata igihugu. Agendeye ku vyumviro vya Benito Mussolini yakunda cyane mu gihugu c'Ubutaliyano, Hitler yafashe ingingo yahinduye ubuzima bwiwe bwose. Ku itariki 8 Myandagaro mu mwaka w'1923 Adolphe Hitler yagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko bimita kuwa amazi. Yahungiye hafi y'umupaka wa Autriche yibwira ko polisi itaza kumenya ahantu hari, ariko nyuma y'iminsi 2 yarafashwe atabwa mu ibohero. Mu minsi yakurikiye yaciriwe urubanza akatigwa imyaka 5 yo gupfungwa. Ico gihe Hitler yabonye ko hari ryo herezo ry'umugambwe wiwe na kariyeri ya politike yiwe. Gusa ntiyapfungiwe ahantu hasanzwe. Yiswe imfungwa y'icubahiro kuko yari mu ibohero ry'inyenyeri 5. Yari afise umwanya ukwiye, abona ko hariko karyo ko gutorokanya ivyumviro vyiwe akabigira programme politike yo guhindura ubudagi. Afatikanije na Rudolf Hess yasanze mu ibohero banditse igitabo Mein Kampf, intambara yanje, urugamba rwanje. Muri ico gitabo cuzuyemo ivyumviro vy'amacakubiri yerekanye ko abayahudi atari abantu bakwiye kubaho. Amaze gusohoka ibohero yarumva neza ko ari we muntu wenyene ahari kugira abagore ubudagi bwari bugeze habi ico gihe. Benshi ntibari bwabimenye, ariko kino gitabo Mein Kampf cyategura intambara ya kabiri y'isi yose. Adolphe Hitler yakomeje amadisikuru yiwe yo kuresha abantu. Yemerera abadagi ibice 37% ico gihe bari mu bushomeri kwaje kubakiza akabageza ku buzima bwiza.
umugambi wa Adolphe Hitler wakomeza kurunga abanywanyi bashasha buri munsi ku buryo bw'uko hageze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 932 ariwo wiganje mu nama nshingamateka. Ku itariki ya 30 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 933 Adolphe Hitler yari yamaze kugira ku ndoto ziwe. Yagenye kuba chancelier w'Ubudagi. Agishika ku butegetsi yatwaza umukazo. Amakambi yo gupfungiramwe abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi yatangiye kugwizwa mu gihugu. Yari yiteguye kugira Ubudagi igihugu gikomeye cyane kandi nta numwe yashobora kumwitambika imbere. Yatangiye gushira amajambo yiwe mu bikorwa, yubaka amabarabara ari nakagerageza gusigaza ibibanza ibikoresho by'intambara nk'amashari n'amabrenda bizocamwo kuko Hitler yari yiteguriye intambara ikomeye. Yatanguye guteguza abajenerali bakuru mu gisirikare ababwira ko bategereza kumushigikira mu ntambara nshasha agira atanguze ku bihugu by'Uburaya. Perezida w'Ubudagi amaze gupfa, Hitler yabaye perezida w'Ubudagi abaronse ubutegetsi jana kwijana bwamutumye ategeka igisirikare ndetse atanguza intambara yabaye mbi cyane mu guhitana abantu barenga miliyoni 60. Amaze kuba umukuru w'igihugu, Hitler yatangiye kurenga ku masezerano ya Versailles, atangira gukora ibigwanisho bishasha. Ibihugu vya Buraya bitangira kubona ko intambara ishobora gutangira umwanya n'umwanya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 938 Adolphe Hitler yigaruriye Autriche. Mu gice cya kabiri cy'iyi video tuzokomeza kuraba uko Adolphe Hitler yagiye yigarurira ibindi bihugu gushika yiyemeje gutera Uburusiya bwa Joseph Stalin. Fyonda jeme na subscribe kugira ntuzocikwe na video ikurikira.